mutama wanje none Scheilla irabaye iki vingene ari karantuka mana yanje singira umutima nta buvyeyi ngira ko ndamusunikira ko kaje neza ndamusunikiye ko gute singira umutima jewe ibintu nibiki ariko mana uyu mugeni nawe nyene araturuhije araduze nyine ngo je singira umutima n'amagorwa ndamukuyemwo yagira yubake urugo rwiwe ngaha tubagira tumwakire ambere umukazana yego kweri inkwano turabashiriye ku makonte none ngo singira umutima ndamuhaye urugo ndamuhaye kaje neza wanje we nibiki ko wirukanga winjira mu nzu ningene ndiko ndahangayika Scheilla wawe ari karantuka ngo je singira umutima nibiki ibintu muri mwo nibiki ari karantuka kaje neza umviriza Allo wahashitse Chris umviriza s'il te plaît ntuva aho ndindira nka 5 minutes gusa oya ni 5 minutes niyo ndakubwiye ngomba guhindura impuzu shaka kwishanja ndaje ubunyene okay sha merci ndaje hewe ariko murabona ibi bintu nakaje neza ntashaka kumvugisha bangene yapfuriye umengo ni ntambwe igiri isemura ibi bintu nibiki ariko mana umwana yahuye nibiki ibintu yamari karacamo nibiki ubu naha abaye iki ako naragoga mana hewe mama Scheilla ndagutera inkuru twarahuye na Rose ayo ego shambare ambwira ngo mbega ngo mama Scheilla ngo bimeze gute ngo mugezanije hehe womenye urukundo dusigaye dukundana urarenze kaza kanyamuneza asigaye Ufise abantu nibabi cyane bimenye kandi abantu nibabi ubu ndaryama nkiyumvira beka mana ivyo ariko mana Yezu ni muzima yatakoye bitangaza wa muvyeyi abantu birabaraba reka twikurikiranira ivy'iwacu ego muvyeyi wanje warumvise yuko umwana ntarakubarira cyane nimuraja kuraba kaje neza arashize ko inkwano burazi ko ubuturanyi wanye nyene ubu ni ba mwana ashitse nizeye ko byamaze gushika kuko inkwano yaratanzwe ashana kuri nararyohewe yarimbwiye umwana nararyohewe ndaryohewe cyane kumva urumva umwana gusa kibimbarira nayi sinzi ngena vyakiriye narafukamye ndase umunezero wawe urazi ikintu unkuye ku mutima umuvyeyi urazi ivyo duhitiyemo umunezero wawe unkuye urubuye rungana rupima itoni 6 ku mutima wanje ega nahora ngenda ndakwikoreye hagira ndagutera inkuru abantu bankana bafise ingorane bikoreye abantu urazi kwikorera nk'abantu 10 wankira rimwe ariko ndakubarira amahoro atuma umuntu avanwamwe mu mutima ibintu bingana vyuzuye ikamyo agiye arabidahwa naho ikamyo yo kuzura n'ukuri kwimana hagere abantu barikoreye nahora ndakwikoreye ari ikimana iragahora ku ngoma nzima ntihora hewe rero nindi ndakubarira je nararyama n'agatiro sinatora hageze kufungura nimvira ariko ubu urabona n'ukuntu nsigaye ariko abantu bataramenya ko amahoro ari umugisha udasanzwe ari ubuzima amahoro n'ubuzima umviza rero jewe rero ikintu nyamukuru shaka ko tuganira yego urazi neza yuko abantu batadukunda bose sivyo kandi ubuzima bw'iki gihe umuntu abuhabwa n'Imana turashaka ko urubanza rw'abana bacu ruba ariko nitugomba abantu benshi nico narinjeho kubarira hajya abavyeyi badashigikiye urubanza rw'abana bazokubaka n'urugo rwabo rukomere burya rero inzu itagira umushinge iratemba n'ingoga ariko nitwabashigikira bazobona ko bafise abavyeyi babakunda rero nukuri dushaka abantu bakeya nitugomba abantu baherekeza hariho abo usanga batanadukunda ugasanga n'ibitero bigiyemo ako tugire bakebeza iyo bavyokunda noje nakaje neza wanje nkamunyakura mugeni wanje nkamutwara
bakagenda bakagira byose nkamwitahanira none ntibikunda bava bagira ngo yarigemuye ariko dushaka ibintu byiza oya muvye katubwira amateka ego nukuri we ntavyuzi reka iyo ntahura n'umwana wawe yamenye Imana tugusenga ariko Imana itahi wanyu namwe ndamukunda umwana wawe yo yarasizwe amavuta mera ndavyukuri nanzizeye Imana yaramusize amavuta hewe yo asha urubanza rugende neza dutumira abantu bake urazi ivyo nabonye cyane gose urabizi ivyo nabonye ingene bimeze urya munsi Mana yarankingiye sinahabaye bake cyane babaho kandi bakoze no kutantumira waragize neza yari shetanisha ariko bizoba vyiza vyeranda ubuzima birimwo Yesu abibemwe abamarayika bose abibemwe nyene bibe vyiza ariko nazo bari vyiza wa muvyeyi no kuri mariage kondana bake cyane ndabigusaba turondera abantu bake cyane hanyuma bazoyibona ku mafoto yego warabibonye ingene bimeze nta gukwega ingwiza murongo harimwo ababi n'abeza nitumenye abagirana bazoyibona ku mafoto muvye raba ariko ntuze no kuri ndabira kuyagisha umuntu ntuze utaramuzimanya oya wereka shango bangende no oya nukuri oya ye muvyeyi none ntuzi yo twavuye wewe twavuye kare oya twavuye kure muvyeyi zana ninywere oya reka ndakuzimana zana ninywere ntaco ego reka ndabe ndakuzimane ego muvyeyi Imana ni nkuru ariko gamana abantu bahora babona dushihana n'uwo mugore ariko dusigaye dushira hamwe abana bacu bakabagira barushinge mana uragahezagira utamenya ikiri mu mutima w'umuntu nukuri wewe waratunyegeje ibintu byinshi umuntu aragenda bakamwanka ukankwa kandi batazi ukuri kwiwe ariko rabingene uri kurabitondeka ku murongo nuhabwa icubahiro uri Imana oya ntibishoboka ko nshobora kubirekera foko nja gusenga gahindura amasengesho mbwa niwe abaririmbye ngo inyogo si yayindi ngo harageze aho bikomera ibintu birakomeye ifoko ngenda gusenga habaza Imana ibi bintu vyari byo kubera iki twebwe kubera iki tuguma duca mu bibazo ibi ni biki nice agakirwa kingenetse ubu rero igisigaye my wife Estimé. Nizire ko we kuri nduru Uri ni nyuma rero turende Estimé. Nizire ko telefone amafaranga yagiye ndamukanibaye No, uyu mwanya wose ntabwa telefone ariko nako ndakura ngaho Como é que foi comprar aqui? urukundo umuntu n'umuhunga ungize wamukunda byo dushaka amafaranga kandi bambwiye neza ko iwanyu na shiri wawe mufise amafaranga kuri ibyo rero cyo dushaka inoti tekereza rero ariko arabikora uraza gusubira ariko mneke ko ndagazo kukunda ko kuri mara yamushaka muyasabe bayabazanire masimunde Estimé niba bavugiga ko mukunda ku ngufu umukobwa cyangwa byakuru
mama iki bro na feza z'urukundo nga cyo za feza z'amafaranga Aimableu bro icyo cyakumva ngo amafaranga urukundo iki urabizi ko giye inota ariyo ivuga bro nibyo kuvuga ati ngo urukundo iki amafaranga atabonetse bro namumenye ngo mu urukundo ni amafaranga ari mu nzira arikaratse yego rondera amafaranga Urankunda uramuha akaje neza Reka ndamukunda amazagi Girabe na garde hariya imbere. Yes. Shaka umbwire neza. Byukuri ngaha kubera muraziranye kwanyu. Urukundo rwo Mungu arasikira ndonde ngira ko pie hanze ashaka tukia mariage. Allo mi. Oui. Nakubwiye ko ndagufise. Raba kuri WhatsApp yawe nagutumye amafoto ya Scheilla na nimero ya konti. Mama atuma mbebana nuko twari kumwe. Azi byisi tumenya ko atari byo ari mu benshi. Mugabo tumaze gusubirana n'umuhungu dukundana nakaje neza uyu muhungu acavuga yuko ntashobora kubana nawe ngo ndigeze kuba ndashobora kwemera ko tubana bikaje neza ubu kumubwira yuko ndigeze kuba umugore wiwe ukuri nimbaramahera mushaka bapfuma bayabazanira mugabo mundekure c'est mariage ndagusabye Numviriza nimba umukunda Scheilla izaferi z'urukundo jera tunojana sibyo nimba umukunda Scheilla rungika amafaranga Jesse ndumujinga rasta umviriza nibikenewe wewe rungika amahera imbukine kumura Scheilla ari muzima atari uko nawe mutora ikiziga Jina riziko ndugu ntanga ikida amafaranga Stop. Akonye. Stop. Emma. no Jesse no haba mpangayikira urukundo bro wira amafaranga ufise yo kundiha wewe Emma, nushaka amafaranga wewe.
ndayifise Aimableu. Chris, maze gutahura yuko mu buzima ata kintu na kimwe umuntu akwiye gufata minenegwe. Kuko abarundi baciye umugani ngo ubura kugarura impene ikiri hafi yamara kurenga imirambi ukabira nkayo. Ubuzima nabwo nasanze ari nk'umuzingi burazunguruka, kandi kenshi mu kuzunguruka kwago ivyo buduhitaniza kenshi bikunda kuba ibintu bikomeye, ndetse bibabaza imitima yacu bikayituntuza, tukiyumvira namba hariho akamaro ko kubandanya kubaho, ukamenga umuntu ahubwo yotuma ava, kuko hari usanga umenga abapfuye nibo bariko bararuhuka. Ivyo ndabikubwira bivanye n'uburuhe numva mfise. Hari ikintu wambwiye mfata minenegwe, ariko je regrette très fort. Ico ni giki? Karibu. Uterera twebwe nyampore. Turashima umwami Yesu. Amen. Ute nawe? Turashima Nubwo muradutunga kubona tuje bwije bigora bagana. Oya biratahuritse kuko muri kino gisagara ndabize vraiment ntibyoroshe. Ntibyoroshe umuntu aguma yiruka kugira ngo arondere ubuzima nyene urumva. Ubuzima bwo ntibyoroshe. Hama ikizanye kaje neza. Kandi urambabarira. Icyambere nagomba mbanze sabe imbabazi kuvyabaye. Kuko byukuri nabuye mu rudubi Estimé mugenzi wanje, ariko sinaninzi byashaka gukora kuvyerekeye wewe na Scheilla. Nukuri ni ibintu bimara maje naho nyene muzo yakamara mare narinje mu kabarira. Ivyabaye nta na kimwe nari ndabiziko. Naguye mu gahoro. Rero mu byukuri oya reka. None wewe woherekeza umuntu nguri pahaye wiwe utazi nivyo agiye mu ivyo. Gusa ariko nibisanzwe. Yego nibisanzwe, ariko l'essentiel nuko Imana yahabaye. Kandi ngaha ibimaramare numva afite sinzi ko nabikubwira kuko ni ibintu biteye isoni cyane, ariko ndizera ko mbabarira. Uba amahoro kandi nukuri icambe na mbere je ndagushimiye ko ateye ino ntambwe. Murakoze cyane. Hame cyakabije kinze n'akagenza. Nta n'icyo kukubura. Kuvyerekeye Estimé ndamuzi, ni umuntu yashatse gukora ikintu agishikako. Ndabizi neza cyane
arafite projet yo kuvuga ko ashobora kumunyuruza Scheilla. Sa bijya bintu byatanguye nka blague avuga aramubesha ariko ku by'ukuri mu mwanya aramukunda bimwe bireza hamwe yumva yuko kubera twumva ko mufite urubanza muri mariage mu minsi imbere azokora ibishoboka byose yongera abononera ariko mu mwanya nje n'ubise umutima wanze mvuga ati kanze ndakuburira nukuri sinipfuza ko byo bincuruza ibiri. Okay. Yamutsinze ubwa mbere zomutsinda n'ubwa kabiri. Abantu si bamana. Ariko ndanagushimira. Ndatsiko bitoroshe. Surtout ku muntu w'umugenzi kumumenera ibanga. Ariko kandi nizera ko ukoreshejwe n'Imana kandi Imana nyene amahoro igumugisha. Scheilla Estimé amaze kumunyurutsa. Ye? Kaje neza nabikubwiye, nabikubwiye. Mva nkubwira ikintu kimwe. Chris mu buzima uzukore inabi mu gihe ataneza igisigaye. Aha naho ndibaza yuko ineza itazokwigera ihera ku inosi. Kandi hari umundi yavuze ngo ukora ineza ukayisanga imbere wakora inabi nayo ikaguherekeza. Nivyo. Nimvira igituma ineza uyisanga imbere n'igituma inabi iherekeza umuntu. Chris, washobora kunkorera ineza hanyuma kazoyisanga imbere. Canke, are you ready kunkorera inabi nayo ikazoguherekeza? Kaje neza nabikubwiye kuvava. Ndakene kugufasha. Sino kwifuza ko ugira ingorane kandi. Okay? Très bien, merci beaucoup. Chris, imfashanyo ndagukeneye ko pour le moment. No kumfasha. I know Estimé is your best friend. Nikimenya ni wewe wamubereye umupare kuri dote yiyo. Ico ndagusaba ni kimwe. Mfasha kumenya ahantu Scheilla ari. S'il te plaît, ndazi yuko urabizi. Ndazi ko atakintu na kimwe akora atakubwiye. I need your help. I need your help. Kaje neza jidi tayari, okay? Okay, niba uri tayari Scheilla baramunyuruje sinzi kibanza arimwo. Si c'est possible ingo tugende uhanyereke. Kuvyukuri nahonzi. Nahonzi. Kuko iyo abana bimenya ava nariko kwirondera jeje nyene nkakubwira ingo nahani hari. Ariko uko biri kose ndagufasha bya nkibikunda. Gusa ndafise ide. Chris, niwe muntu wenyene mbona nk'ubufasha muri kino kibazo kugira ngo nshobore kuronka Scheilla wanje. Please, niba ufise ikintu womfasha, do it for me please. Wait. Ibintu biraza nabi kabisa. Telefone yurikira cyamo ariko cyakupa Sa nakuri. Estimé n'umunyabwenge yamaze kumenya gusa kandi ko ndamuronderera. Telefone yurikira sona gacakupa. Saba mbwira tukora iki? Okay. Uvuze yuko iri kirasona. Ya, ikirasona. Reka ndondera umuntu ashobora kumfasha. Ndimo kwisona. Turabe ko dushobora kurokaliza. Tumenye ikibanza telefone yuri kirasoneramo. Ya, kandi ivyo bari vyiza. Tugende.
Beni nabuze kaje neza be. Ndagusavye. Beni bari banyuruje. Ndagusavye. Ugende urondere kaje neza. Uze kundondera sinzi yondi be. Sinzi yondi. Reka ndabikintu kinyegere hafi muga sinzi yondi. Nirutse sinzi yondi mvuye mu masoro be. Napanitse ngana tabwenge aha tuvugana si jewe numva umengo sinzi nikirere ndimwe. Oh my goodness. None telefone yawe ho wayigize iki ko Scheilla yakurundi akakubura? Sa? Uzibazo Scheilla arimo. Mwavuganye? Rega jina mu telefone kuri zose ndamubura. Jenara telefone we yazimye nasuye no kumutelefona kugira mpereze address y'ahantu hari byacitse. Oya Belize mwavuganye cyane. Mwavuganye mugabo ntiyambwiye neza ahantu hari ndanase kugenda jenyene ngo tugende kumurondera. Shinga tumuronka gute? Tumuronka gute basi mbwiye? Yaguhaye address basi yakugenekereje basi omwe. Je yambwiye ngo ndahantu mvaca mbwiye ngo hinge ndondere ngo ikintu kiharanga mugabo byarangiye telefone swe kumutelefona ngo rajimije. Ati modoka tugende turondeze gusana hose. None dufata quelle direction? Seigneur Jésus. Mana turakwinginze ngo tuyobore kandi turakwinginze ngo dufashe. Runo rugamba twenyene ntago twoshobora. Uhoraho Mana nziza. Ngwino tumurikire, ngwino tuyobore, ngwino tugire neza. Turashaka kubona ikiganza cawe. Turagushimiye ko atabaye ntagira icyaba. Mwami turagushimiye ko atabaye gashobora gutoroka. Izina ryawe rihabwe icubahiro. Wakoze ivyo Mana. Turaguhamagaye n'ibindi ngo bikore. Turaguhamagaye ngo wigaragaze. Turaguhamagaye ngo umuzigame. Ahari ubuntu bwawe mubonekeko. Ubushobozi bwawe Mwami bumunyegeze ukomeze kumugira neza mu izina rya Yesu Kristo. Tugende. Ko ari he? Suri mu telefone. Na mu telefone igihe naza kuraba, na mu telefone ngo bayitwaye nini gatoye niko yasanze ifite amakuru byinshi. Reka tumurondere muri bice nere tumuze. Umviriza kino.